Yesu Kristo uko yarari ejo niko ari uno munsi, niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka rya 19. Nyakanga 1979. Ndabaramukije mwese n'igishika cinshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo, n'aya majambo yo muri Yeremiya 17 kigabane ca 17 umurongo wa 12 gushika ku murongo wa 18. Ahantu hahera niho ntebe y'icubahiro ishizwe hejuru uhereye mbere na mbere. Umurongo wa 13. Ewe uhoraho vyizigiro by'Abisirayeli, abagutaye bose bazorimarima, abakuva ko bazokwandikwa mu mukungugu gusa, kuko bataye uhoraho ari we soko y'amazi y'ubugingo. 14. Mvura uhoraho we nanje ndakira, undokore nanje ndarokoka, kuko ari wewe bwiza bwanje. 15. Erega barambaza bati ijambo ry'uhoraho rihehe, nirishike turabe. 16. Ariko jewe ubwanje sinase kuba umwungere nk'uko ugomba, sinifuje wa munsi w'ivyago, nawe urabizi. Nico navugishije akanwa kanje cose cari imbere yawe. 17. Ntumbire ikinca ivutu, ni wewe buhungiro bwanje ku munsi w'ivyago. 18. Abampiga nibamaramare bacike ivutu, ariko jeho noye kuricika. Ubashitse ko wa munsi w'ivyago ubageseze ibihetangabo kabiri. Umwami mwizigirwa ahezagire ijambo ryiwe ryera rifise ububasha bwo guhumuriza umwe wese mu ruhande rwiwe. Mpwemu w'Imana ahe ubuzima bw'ijambo mu buryo bwiza cane umwe wese mu vyo akeneye. Muri ano majambo turashimika ko intebe y'ubwiza yashizwe ku isi nkahera mu bwoko bw'Imana. Abayuda basenga Imana imwe y'ukuri ahantu Imana yari yaratoranije ngo bayihasengere. Ijambo ry'umuntu rifise intege nke, rishobora gutembagazwa, ariko ijambo ry'Imana rifise ububasha kandi rirakomeye cane, rirubaka. Uguhumurizwa n'ivyizigiro, ukwizera no gushira ubwoba bidudubiza n'inkomezi biva mu ijambo ry'Imana. Umwami niwe vyizigiro by'Abisirayeli, niwe vyizigiro vyiharije kw'ishengero. Uzomuheba wese azoteterwa, kandi amazina y'abamuvako azokwandikwa mu mukungugu bakuwemo. Ariko ababyawe n'Imana bazi neza badakekeranya yuko amazina yabo yanditswe mw'ijuru. Mu gihe yigisha ku cete c'Abaheburayo, Mwene Data Branham aremeza ko umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri adashobora gusubira kurwa mu caha co kutizera. Ni gute umuntu yabyawe n'Imana, muri we afise imbuto y'Imana, yohakana ico yagize umwimenyerezo kandi arico buzima bwiwe? Ivyo ntibisobanura yuko tugendera hano ku isi tudakora amakosa canke ngo dukore icaha. Gusa ni mu kwizera turaba ku mwagazi w'Imana ari we mwami wacu, niwe yacitse utuvugira. Niyo umwansi yoba yadutaye hasi, dusemerera nk'uyu muhanuzi
tuti mvura uhoraho we nanje ndakira, undokore nanje ndarokoka, kuko ari wewe bwiza bwanje. Imana si umuntu ngo ibeshe, ntihinduka bivanye n'ibihe. Imana iri hejuru ya byose, nubwo biruko ntirengagiza, kuri yo nta gishika giturumbuka, ntikenera gusubiramwo ibintu ukundi. Ku ntango imenya impera y'ibintu, imenya byose ingene bizogenda bitera imbere. Imbere y'uko tubaho, umunsi wose w'ubuzima bwacu wari imbere yayo, ariko twebwe dutegerezwa kwiga guceceka imbere yayo, tukarondera kumenya ibyo Imana igomba. Iyo igihe giheze hatangura ikindi gihe. Uko niko umurimo w'Imana mu ishengero uzorangizanya n'izamurwa ry'iryo shengero. Umwami yatoranije Isirayeli hamwe n'ishengero. Niwe yafashe mu ntoke ibya Isirayeli bene iby'ishengero. Uzomwizigira azokwama akomezwa ukundi gusha mu kwizera. Inzira y'Isirayeli be n'inzira y'ishengero ziraduga ahandi zikamanuka. Niko bimeze kandi ku bakozi b'Imana be n'abizera. Nubwo biruko turazi uwo twizeye wari we, kuko niwe yadutoranije imbere y'uko isi iremwa. Isirayeli nk'ihanga ryatoranijwe kuva ku ntango, ryane ritegwa bikabije n'umwasi. Ni nako bimeze ku bavugishwa n'Imana bose, yaba umwami wacu Yesu Kristo canke ishengero ry'isezerano rishasha. Mu gihe cyo kugeragezwa gikomeye niho Satani yaje kuri Kristo yitwaje ijambo ry'Imana, kandi Kristo niwe yari ijambo. Ariko Satani yaratumbereye kumutsinda hasi igihe yavuga ati haranditswe ngo. Ukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo atsinde hasi uwundi canke amusambure, abari munsi y'uburongozi bwa Satani, kuko uwo mwansi yaje kugira asambure kandi yice. Ariko Yesu Kristo ari we jambo yaje kugira turonke ubugingo, turonke busagutse. Mu gihe cy'isaha yo kugeragezwa niho twiga kumenya neza abantu abaribo. Abafise ishusho yo kubaha Imana kubw'idini bama iminsi yose aho baciye hose bitwaje mu biganza imirongo ya Bibiliya, ariko ninde muri bo yibaza kuco Yesu yakoze, ico yavuze n'ingene yoba yarakoze. Muri byose turashobora gusemera tuti nimumenye yuko umwami Yesu arongora abera mu buryo butangaje. Kubw'ubuntu bw'Imana umuntu wese yogejwe mu maraso y'umwagazi azoba mu mukuku w'abambaye impuzu zera. Kumpera bizohishurwa ko abacunguwe bose bazokwinjira mu bwiza banesheje nk'abahizi hamwe n'umucunguzi wabo. Twoshobora kuririmbana n'uwu muririmbyi duti kenshi naridoze igihe ubugunge bwa Satani bwankubita, ariko ubu ndahobereye umwe yikorera ibyaha byanje. Hari uwigeze kwandika ati iyo Imana igomba gukora ikintu gikomeye iturongorera mu bidashoboka. Yerusalemu haramaze gusamburwa n'ububasha bw'umwasi inshuro zirenga 30. Nta kindi gisagara cyo ku isi kirakorerwa nk'ivyo, ariko ku mpera y'ibihe ico gisagara catoranijwe n'Imana kizosubira kubakwa kandi kizobera igishinga ntahe amoko yose ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Nkuko nyene
nta bundi bwoko bwaciye mu nzira igoye nk'ubwoko bw'abatoranijwe n'Imana. Umwami yarabarenganije abegurira umwandu w'isezerano nk'uko byari byarasezeranywe. Ishengero naryo nyene ryaciye mu bihuhusi byinshi, ryaciye mu nzira igoye cane, kenshi ryarasambuwe n'umugwanizi, ariko kumpera rizokubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi rizohagarara rishikamye nk'igishinga ntahe kizima. Hajya nyene Imana ifitiye umugambi wo gukora ikintu kidasanzwe, aho iba igomba gusohoza amasezerano yayo, niho umugwanizi akubita n'inguvu ziwe zose. Umugwanizi yama agomba kuza no gusambura imigabo n'imigambi y'Imana. Nubwo biruko, umwami wacu Yesu Kristo niwe mwene ububasha hejuru ya vyose mu bihe vyose. Azoshitsa ico yigeneye gukora, azosozera mu buryo bw'igitangaza igikorwa ciwe. Umuhanuzi Yeremiya yariko yegera inzira igoye, niko gusemerera ati, jeho mu kukumvira sinanse kuba umwungere. Aho harimwo iciyumviro gihambaye, kuko yarazi ko Imana ariyo yamushize mu gikorwa cayo. Ntiyaraba ku gikorwa co kuba umwungere, ariko yarazi ko yajejwe ubwoko bw'Imana bivuye ku Mana yamuhamagariye iryo banga. Uzi ko yahamagawe ntashobora kwirengagiza ibango yahamagariwe. Hanyuma aravuga ati, kandi sinifuje umunsi w'ivyago, nawe urabizi. Ni vy'ukuri uwo muntu w'Imana yavuze ibintu bibiri vyibwina mu mutima wiwe. Ninde yo kwifuza umunsi w'amarushwa? Umwami wenyene niwe abona ibintu vyose muri rusangi. Abashizwe mu gikorwa n'abantu bashobora kandi kukivanwamwo n'abantu, ariko abashizwe mu gikorwa n'Imana nta bantu bashobora kukibavanamwo. Mu gice ca 20:9 Yeremiya aravuga ati, iyo mvuze nti sinzosubira kuvuga ivyiwe, ntisinzongera kuvuga mu izina ryiwe, mu mutima wanje habamwo ikimeze nk'umuriro utongora uba mu magufa yanje. Ndagerageza kuvyirengagiza bikananira. Nta muntu n'umwe yoshobora kugereranya ibijanye n'umuhamagaro w'Imana. Nka Yona twokwifuje guhunga, kandi iyo ingorane n'ibigeragezo bishitse, woretse ku bushake bikagukubita hasi. Umuntu yokwifuje n'ibigirankana gutanga ikibanza ciwe akagihebera uwundi, ariko ijambo rigumaho ngo kuko Imana itihana ku mpano n'umuhamagaro wayo. Ni Abaroma 11:29. Yaba Isirayeli, yaba ishengero, yaba abahanuzi canke intumwa canke uwundi mukozi w'Imana uwo ari we wese, nta n'umwe yashoboye kwihitiramwo inzira bacamwo. Nta n'umwe kandi yocira urubanza umukozi w'uwundi canke yo kwigira umucamanza wiwe. Ni neza neza mu gihe c'ibigeragezo bikomeye, iyo umuriro w'intambara ari mwinshi, niho igikorwa co kwezwa gishika ku gasongero. Ni muri ubwo buryo nyene hagaragara ico dukozwemo. Ntihagire uhagarika umutima. Umukristo w'ukuri ivyo bigeragezo ntaco bizomugira kiretse kumukuramwo imyanda. Uwahamagawe nk'uko Imana yabigabiye, akaba yaratoranirijwe imbere y'uko isi ibaho,
amenya neza ko ibintu byose bihuriza kugira neza. Naho umugwanizi yo kwifuza konona byose no gusambura byose, ikigumaho inyuma ya byose nuko umwami Yesu yanesheje. Ariko dutegerezwa kwiyubara. Inkota ya mpwemu ntituyirabishe ku wundi, ariko tuyirabishe kuri wa mubi. Uwo dufise ico dupfa ni wa mugwanizi ari we mwasi. Umugore wa Yobu yaramubwiye ati, tuka Imana hanyuma upfe. Kandi yari yakubiswe na wa mubi, ahubwo wotuka wa mubi. Hanyuma tumenye yuko Imana yama idukorera byiza gusa, kandi tubane nayo. Nkuko neza Imana yongeye kuduha impano yo kuronka ijambo ryayo ibicishije ku muhanuzi yashingiye intahe mu buryo bw'inkomezi, uko niko izodufasha ikaturongora mu gutunganywa gose. Hashobora kuza ibintu byinshi byitirirwa Imana mu by'imikorere yo gusenga ya Gikristo, ariko abahamagawe n'Imana nabo bumva ijwi ry'ijambo ryayo ryahishuwe muri kino gihe. Turazi ko haba mu isezerano rya kera canke mu isezerano rishasha, uburake bw'umugwanizi bwamye buza ku ihanga ry'Imana, na cane cane ko Imana yatoye kurongora abayo. Paulo arandika mu Efeso 6:12, kuko abo turwana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abanyabubasha n'abaganza n'abaganwa b'iyisi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Ni naco gituma dutegerezwa kwambara ibigwanishwa vy'Imana kugira ngo dushobore kunesha ku munsi mubi. Umwami wacu ni muzima, afise ijambo ryo kunesha urupfu. Paulo arandika ati, mu cubahiro no mu gakengekwe, mu mugayo no mu mashimwe, twiyumvirwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri. Ikete ca 2 c'Abikorinto 6:8. Ni mu gihe c'ibigeragezo bikomeye hahishurwa uko duhagaze imbere y'Imana n'imbere ya bene data. Birashoboka ko twoba twinjiye mu gihe gishasha. Inyuma y'inyigisho zose n'intangamarara ndende twaronse nk'uko umugambi w'agakiza w'Imana uri, bizodusaba kwihangana tukarangura ibango rihambaye cane. Ubugingo buri mu mugeni buzokwiyunga kubw'urukundo bafitiye umukwe. Hazotegerezwa kuba mu batoranijwe ubumwe buvuye kuri mpwemu. Tuzotegerezwa kuba abaherezi b'Imana bashobora gushikana ibimazi by'impwemu, abagabo bazoshobora kuja imbere y'Imana bakahavana inyishu. Kristo naho yabaye umwami wacu, byamusavye ko ubwiwe aba umuherezi, atari nk'uko amabwirizwa y'umubiri ya Aroni yarari, ariko nk'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Kuko yageragejwe muri byose nkatwe, rero arashobora kuduserukira. Yishize ko amakosa yacu yose n'ibyaha byacu byose, arabitwara ku musaraba, aho amaraso yo kudusubiza hamwe n'Imana yasesekeye kugira ngo turonke imbabazi z'ibyaha byacu. Uko niko natwe nk'abaherezi b'ubugingo tugomba kuza ku musaraba n'ubukene bwacu hamwe n'ubw'abandi, kugira ngo
tubitereke aho umwami Yesu yabitwaye ubwiwe. Birakwiye ko umusaraba mu nsiguro yawo y'ukuri uba iminsi yose ukundi gusha imbere y'amaso y'abizeye. Pawulo aravuga ati mva ku munsi ku munsi. Ni mu gihe gusa umutima wacu wuzuyemwo urukundo rw'umukiza wacu niho dushobora kwingingira abandi mu buryo bwiza. Abana b'Imana b'ukuri bafise ku kamere y'Imana, uko niko bakorera Imana mu ishengero bejejwe. Harakwiye ko ishengero rishikira ubwiza bwa Kristo. Kristo nta bango na rimwe yokora wenyene ubwiwe, kuko we nk'umutwe arakeneye umubiri, arakeneye ingingo z'umubiri, arakeneye umubiri. Ubukozi bwuzuye bw'umucunguzi butegerezwa kubandanirizwa mu ishengero. Dutegerezwa gutahura ibanga rya Kristo n'ishengero ryiwe. Umwami arikeneye risa nawe, risa n'ijambo ryiwe, rikora ibikorwa vyiwe biciye ku ngingo z'umubiri wiwe, kandi Kristo akagira ikibanza ca mbere. Ibibazo n'inyishu. Hoba hari indoto ziva ku Mana? Nk'uko bisanzwe hariho indoto ziva ku Mana, izo umwami wacu avuganiramwo n'umuntu. Hariho kandi indoto z'umuntu buntu, hakaba n'indoto zihumekwa na wa mubi. Mu isezerano rya kera na cane cane nka Yosefu, hanyuma Daniyeli, umwami yarabamenyesheje umugambi w'agakiza biciye mu ndoto, kandi ivyo byaherekezwa n'ijwi ryumvikana. Indoto zivuye ku Mana zigira ubufasha, ziba zitomoye, zitanga amerekezo. Salomo aravuga mu gitabo c'umusiguzi igice ca 5 umurongo wa 2 ko indoto ziva mu mwitwarariko wa vyinshi. Mu mutima nama wacu habikwamwo ivyo ducamwo vyose, yaba ivyo dushira ku mutima n'ivyo tudashira ku mutima. Iyo dusinziriye ivyo bintu bitugumamwo, nuko rero umuntu agira indoto nyinshi. Izo ndoto zisobanurwa na mwenezo uko avyibaza, ariko nta numwe zifasha. Indoto zivuye kuri wa mubi ziza gutabagura no gusambura, nubwo zibonekamwo ishusho yo kubaha Imana. Kamere kuba zizanye karigaragaza. Umuntu wese ashobora gufatwa mu mpande zibiri. Iyo Imana igomba kuvugana canke kwerekana ikintu runaka, ikora ku buryo umuntu amurikirwa na mpwemu yera kandi agatahura neza. Nta numwe asubira gukenera kongera ko iyindi sobanuro, ariko tubirekera umwami. Hariho amerekezo umwami atanga acishije mu ndoto. Muri Matayo igice ca 1 umurongo wa 20 turasoma: nuko akibyumvira ko umumarayika w'umwami amubonekera mu ndoto, aramubwira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye gutwara Mariya umugore wawe, kuko umwana atwaye yasamwe kubwa mpwemu yera. Twese turazi neza ivy'iyo nkuru, ariko ni bake muri twebwe bo kwishira mu kibanza ca Yosefu mu gihe yabona Mariya atwaye inda. Yigiriye inama yo kumuheba, ariko atamwararaje. Mw'iyo saha itoroshe, umwami amuvugishiriza mu ndoto, yishura ikibazo ciwe, atora umuti w'ingorane yiwe. Abanyabwenge b'iburasirazuba baje gusenga umwana yavutse, umwami w'abami.
muri Matayo igice ca 2 umurongo wa 12 turabwirwa ngo hanyuma baburirwa mu ndoto ngo ntibasubire kwa Herodi, basubira mu gihugu cabo baciye mu yindi nzira. Iryo naryo ryari ijambo ritomoye ry'umwami biciye mu ndoto. Nta cakenewe gusobanura, nta cashobora gutahurwa nabi. Mu gitabo ca Matayo igice ca 2 umurongo wa 13 umumarayika w'umwami yiyerekera Yosefu mu ndoto amutegeka guhungishiriza umwana na nyina muri Egiputa, kugumayo gushika aho azomuhera ayandi merekezo. Ku murongo wa 19 gushika ku 23 muri ico kigabane nyene turabona ko umwami yamubwiye incuro nyinshi muri ubwo buryo nyene, hanyuma aca arava i Galilaya. Umwami yavuga afoboye atagifungu kirimwo, ariko imvugo itomoye. Nk'uko igitabo ca Yoweri 3 be n'ivyakozwe n'intumwa 2 iruhande y'impano, ubukozi, ivyamwa vya mpwemu, hariho ibintu bitatu byatanzwe mu gusukwa kwa mpwemu yera. Ubwa mbere, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa. Ubwa kabiri, abakiri bato bazokwerekwa. Ubwa gatatu, abatama n'abatamakazi bazorota. Ivyo bintu bitatu birimwo ibice bikurikira. Ubwa mbere ni ku bahungu n'abakobwa. Ubwa kabiri havugwa abakiri bato, imikangara bazokwerekwa. Ubwa gatatu n'abasaza bazorota. Dutegerezwa kwisuzuma ducishije ku ijambo ry'Imana bihuye n'umwe wese, tukamenya ukungene Imana ishobora gukoresha umwe wese bijanye n'amasezerano. Tubayeho mu gihe vyose ari guhishurirwa, haba umuntu ku ruhande rwiwe canke kw'ishengero, byose bitegerezwa kugenzurwa biciye mu ijambo ry'Imana. Amashikanwa. Kenshi harabazwa isobanuro y'amashikanwa bijanye na Maraki igice ca 3 umurongo w'8. Amashikanwa aherezwa umwami mu buryo bubiri butandukanye. Ubwa mbere ni umuntu wese, nk'uko vyanditswe mu Kuvayo igice ca 25 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Uhoraho abarira Mose ati, bwira Abisirayeli banzanire amashikanwa, muzoyakira mu biganza by'umuntu wese abikoze n'umutima ukunze. Ngibi ivyo muzokwakira nk'amashikanwa: zahabu, ifeza, umuringa no kubandanya. Ayo mashikanwa yatogwa kubw'igikorwa c'ihema ry'ibonaniro. Ubwa kabiri ni kigira 10 c'ivya 10 Abalewi bategerezwa guha umuherezi Aroni. Ibyo tubisoma mu guharura igice ca 18 umurongo wa 26 gushika ku 29. Ni mwakira mu Bisirayeli ica 10 ico mbahaye nk'umugabane wanyu, muzogishikanire Uhoraho ica 10 c'ivya 10 no kubandanya. Kubw'ayo majambo nifuza ko mumenya ko nishuye ikibazo, kandi ndasaba mutahure kubw'ivyo. Ubwanje ndazi neza ko mu bwami bw'Imana tudategerezwa kwigisha ku mafaranga. Umwana w'Imana wese azogira umugabane mu vyo Imana isaba mu ijambo ryayo no mwikwiragizwa ry'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Mu kurangiza nosubiramwo ijambo ry'umwami mu kanwa ka Paulo, kugira ngo bose batahure ko hadashimikwa gusa kuwutanga, ariko uwutanga anezerewe. Umwe wese azotange nk'uko yabigabiye mu mutima,
atamubabaro n'agahato, kuko Imana ikunda uwutanze n'umunezero. Tumenye ko ari amahirwe menshi kugira agatererano gato mu bwami bw'Imana mu byo yo nyene yaduhezagije. Mwene So Ewald Franck.